Yes, hi, nizera ko meze neza ko nzoye huri TV de bamusha kuri microbiente camera Beni. Kamba nishimiye ngo musunze kuri subscribe ko channel yacu burunge sawa tarayikora ko mubikora. Kugira ngo muyironkere igene vya Ihuro TV vyorosha. No most natewe iteka ryo kuvugana n'umwanditsi akaba n'umukinyi w'amafilme ni Claude aje avuye Ingozi. Yeah. Avuye Ingozi kandi niyo sanzwe aba kandi niyo sanzwe narangura ibikorwa byo vya misi yose. Claude yakinye muri Imana mu bantu ni sinema maze 3 semaines maze gusohoka shizwe habona yakinywe nko Chris wabisangamani yakinye mwo Fani yakinye mwo abantu benshi na ujye mutimbe ujye mpapa ninde iyo yizina Abel. Yeah, Abel. Bon, ni sinema iri kira bico bigatsika kandi ifite inyigisho nziza cyane. Reka ntarandirimba bazidamuha akaryo abaramutse akunze Ihuro TV ni sawa. Ndaho meze neza nitwa Claude yari yabivuze hanyuma ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana kandi turabakunda cyane. Claude kuba tabizi ibintu mfise ikintu mfise kuboko mwe bashobora kwiyumvira ko ari Bible kurazi ko nundi yavyihenze ko ngoma tubwira ijambo niki. Oya ni tablet nagira uvyihenda ko. Hari umuntu basha tugiye ngo ni Bible. Ariko kandi ni sawa. Nizera ko meze neza. Claude ushobora kwibaza Claude ninde ndashaka nanje kumenya Claude wariwe Claude wa wundi ututazi. Okay. Claude ni umukinyi w'amareresi kandi ibirenze ico nakini vy'amareresi gusa ahubwo sanzo office imigwi myinshi ntwara nigisha ibyo mu kibano natanga impanuro mu kibano ikirenze ico ndi n'umwongere w'ishengero benshi birabatangaza yashize mu ititire bo kesho usanga ndiko ndakina mu masene atandukanye umenga bongere y'amashengero ni bo yakina ariko byose ndabikora nyuma ikindi nije sanzo magarariye BBF TV channel nije novuga ngo ndayishigikira muri make n'ivyo. Watubwiye ko wigisha ivy'imibano mbe umubano barawigisha. Yeah, ego cyane murazi ko kenshi usanga mu ngo aba ibibazo bitandukanye hanyuma usivye n'ivyo vyingo amaze kumenya kenshi aba ibibazo mu ngo zitewe n'abana kumbure ko inyigisho z'umuryango abana ndashobora kuyagisha abana kandi ugasanga byatoye umurongo ibintu bigenze neza no ndetse nabubakanye. Ego ndabishima Imana. Bon uri ubatse nabibonye yambaye alliance ariko kandi nashaka kumenya iyo kugira ngo umuntu arafate akanya canke aronke akaryo ko kwigisha abandi niko ico kigo waba yarakinonosoye. Ubu ni ubuhe bumenyi ubifise kugira ngo ufate umwanzuro kuzura bigisha abandi. Ni ikijanye n'inyigisho zijanye n'abana mu miryango ndafisemo ivyigwa ndafisemo ama certificate naratumu hirya no hino nagiye kuri nonoso ya Thailand hanyuma ibintu by'ibijanye n'ivyingo ndafise education nahawe aho bandeze muhira n'ibindi nize ku rubuga kuri internet. Ego hajya Claude maze kuja donc amaze kugendera ibihugu bingana kare bari bayumvajije n'abandi ibihugu maze kugendera novuga ngo muri Afrika si byinshi novuga narabaye mu Bugande ni naho nakoreye mariage Kampala narabaye igihe gitonya Nairobi narabaye n'ikindi gihe Lilongwe Malawi Tanzania sigiye kinini nyaho namaze igihe gito cyane nyuma na za Bangkok naramaze igihe gito na Chiang Mai aho ni muri Aziya. Ego umva umugabo ibihugu byose arabitembereyemo na Malawi urakazi. Ndashaka kumenya benshi barakunze kuvuga ngo eglise ni business mbege wowe bivuga ko iki koko ni business? Mu bisanzwe iryo jambo vuze ubu nyari ko rafatiye indi ntera ufatiye haraka video kariko karacana ko kavuga ngo kirazira kwinjira mu ishengero tazanye amafaranga kaje gaca ibintu biracika ariko nivyo vy'ukuri ivyo bavuga ariho bimusanga bafise ico bavuze ariko eglise si onde eglise uyu munsi eglise n'amafaranga ukesha usanga ama eglise apanze usanga bapanze ku 1,700 akarorero jewe eglise mpagarariye ndi responsable wayo amahera make dukoresha pale
Emilio 5 Emilio wise. Ubwo rero abakristo utababwiye ko ikibanza bahamagarira mu iyo mana batogira icyo bakoze usanga munugaye mugiye gusengera mu bunyovu. Kubwanje si business ahubwo ni umuryango duhuriramo kugira ngo uwo muryango uzodufashe kubizeye Imana uzoshika mu ijuru. Murakoze. Urumva baravuze si business mugara fisiki ukundi kuntu yagisiguye. Nkuko nababwiye n'umwanditsi wa film kandi amaze 3 semaines amaze gusohora film yise Imana mu bantu. Hajye kugira ngo utangure kwigukira amafilme bitanguye ryari? Filme nabitanguye uyu mwaka. Ubundi jewe muri jewe ndi sinari nzi ki iyi domaine nzofa ndayinjiyemo. Nuko muri jewe sanzwe nifise impano yo kuhigira iterambira abandi. Imba mu gisagara ca Ngozi kumbe sinari nababwiye neza. Abakinyi b'amareresi b'Ingozi benshi nta numwe yari bwarengane Ngozi naze gukinira muri Bujumbura. Sindiko ndabamamariza ariko nkaya macano ya ba Joachim, amacano ya ba Irondo TV, Lily Boys, Lily Films Story n'andi macano y'Ingozi bakina amafilime ariko nta numwe hari hakarimbi. Hanyuma ndiyumvira ikintu ushobora gufasha ikibano ndabakoresha inama abantu muri Ngozi ville ya Ngozi yose ndabakoresha turayaga ndababwira ati ibintu muri ko murakora nivyo mu makartie ntibizwi niko guca niyumvira gukora ifilime ya mbere ndiyumvira titre no yanisho gituma cenda yita Imana mu bantu kuko Imana sizova mu ijuru ngigushifting ugere ku rundi rugero Imana uzoyisanga mu bantu cyaravuga ati rero reka ndayita Imana mu bantu kuko ngomba nkora igikorwa gihuza abakinyi b'Ibujumbura n'abanyengozi kumbure bazohakura akarusho ko kwagukirwa. Ubu rero ndashima abakinyi b'amareresi ubunya baravuye Ingozi bari ngayi Bujumbura niho bariko barakorera amareresi kandi vraiment barashima cyane baba bunga hari Bujumbura n'ab'Ingozi. Ubu ni sawa hariho collaboration ifilme ya mbere cyumva cyambe naho caziye muri uyu mwaka nyene mu ntango z'uyu mwaka. Imana mu bantu ifisiye iyihe nyigisho? Imana mu bantu yugariyemo ibintu byinshi cyane harimo icambere muri iyi filme harimo ibintu bibiri harimo ahivuga kuri context religieuse mu by'amashengero hariho nahivuga kuri context kuvy'igihugu mu bantu n'igihugu. Reka mvuge ku cambere muri domaine religieuse hari abantu benshi basenga madina atandukanye bizeye ibitangaza bizova bivuye mu ijuru nka manu Imana yabahaye abantu mu bugaragu wasanga ntibakora niyo roreje bampaye niyo nakinye niyo masene nagize usanga nishinga kuvyara nishinga gutora Bibiliya nja kwigisha abana baragwara kwashi abana barahura nibazo bitandukanye nyuma rero abantu baranyegera. Rero inyigisho ya mbere ni yuko Imana uko ifilime yitwa Imana mu bantu nuko Imana kugira ngo ivyo usenga ngo igukorere ntizo bigusanza mu gitanda izo gusanga uri ku kivi hanyuma ihezagira ibikorwa by'intoke zawe. Kigira kabiri nico mu bantu harimo mu vy'imiryango ko n'imiryango ikunda gusambuka kundi umugabo imvo nk'ubu nka Chris Bisangamani niwe yakinye ivy'imiryango yabonye umugore wabuze umwana cavuga ati reka nigire wana kumuhiganza. Rero harimo ivy'imiryango hanyuma harimo n'ijambo ry'umukuru w'igihugu umuvyeyi mukuru w'igihugu avuga ngo leta mvyeyi leta nsenzi leta nkozi. Rero no kuvuga ngo iyi filmes ihamagarira abantu gusenga ariko na cyane cyane gukora kugira ngo Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zawe. Ego amatwa nsumira ngo urafise indi filime ugomba kurekura uzerekura ryari? Murakoze cyane iyi filime izoja hanze atagihindutse reka muhinga atagihindutse ni kuri uw'Imana inyuma ya saa 6 saa 9 izomaze gushika hanze. Ego cyane lancement officiel izobera ruguru canke ino? Lancement officiel ngirageje kuyaga n'abantu na lancement officiel izoba guca ahubwo nzogira stream live hanyuma ndayipostinge kuko iyi filime ya mbere Imana mu bantu twayikuranye n'abakinyi b'abahinga bavuye mu gihugu cy'u Burundi bose ariko iyi ya kabiri yoyo nuko arimo collabo y'abarundi bari mu Iburaya bavuye muri Canada
nibo twayikoranye ubwo rero hari ababo basanzwe bari hanze bavuga ati niyo lancement officiel tubibona gute nico rero nico bizobera kuntuzenya gusa ego kubera iki watubwiye ko abantu mwayikinye yitwa impamvu yitwa ikimazi sacrifice kubera iki washimye kwikena n'abantu bo hanze urakoze cyane bo icyo kimwe igituma ndiko ndabikora jewe nakuze umuntu yuguruye nko gucenca nko kuri RTNB akugurura akabona ifilime ndundi akabona nka Deborah ari kuri mic wamenga abonye ibintu bitagize yaca asimbisha ndavuga ngo ikahanga abantu biwacu intego yacu igituma nakwanye nabo hanze ndashaka dufate nabo hanze ahubwo barabe byo mu Burundi kuko nimba muri filime hakinko ababa muri Canada barafise abazungu bagenzi babo barafise abandi bo muri Amerika ndifuza ko uburundi nabwo bwokora ikintu iburaya nabo baza bateramirako ntiduteramire ku bintu byabo hanze gusa ahubwo nabo bateramire no ku byacu ngerageje kukumviriza umenga ushaka ko filime yawe iba international mbeho mwekinye muri ururimi kuko umuzungu nashobora kumviriza ikirundi se bazungu bose bumviriza ikirundi bumva ikirundi muri iyi filime twakinye mu rurimi rw'ikirundi ariko novuga ngo ruri mixed kuko ari nk'umukobwa yakinyemo yitwa Shasta ikirundi ntacyo neza rero hari aho henshi yavuga ababaye bimunaniye wasanga agenda avanga icyongereza n'ikirundi henshi rero ifise English subtitles mugabo no mu kuvuga usanga harimo icyongereza n'ikirundi ego none ku barundi batamenyereye icyongereza batumva icyongereza hajya ujye mwanya ariko aravuga ikirundi bakavuga icyongereza wari batunganyirije nabo nyine neza cyane no kuvuga ngo aho bavuze ijambo ry'icyongereza subtitle kija mu kirundi aho bavuze ikirundi subtitle ni icyongereza mbe hajya ifise yihe histoire ifise histoire iri jambo bavuze ikimazi sacrifice tumva mu kwitangira ubundi muri filime icyo nashatse kugarura umutima w'abarundi bagarukana umutima nko hambere jewe nakuze usanga turi kumwe n'abavyeyi banje turiko turagenda ikintu gikomye hajya twikangiye imbwebwe twikanga intare twikanga ibikoko ariko uyu munsi twikanga abantu mu ijoro uyu munsi nasibi koko bitugirira nabi usanga abantu bavukana imiryango turavukana ariko tukanahura ngaho ntitunaramukanye rero muri filime niho harimo kugarukana uyu mutima hariho aho usanga harimo aho umuntu yitangiye ko bavukana aremera arapfa mu gishingo ciwe ni filime novuga ngo iteye agahinda n'umubabaro naje warijewe ngo bushitse shika ndayiraba ko baraje kuyikora irateye agahinda rero nayigize niyo kugarukana abantu bagarukane ikimuntu kindness bagarukane kumva gukunda umurundi mugenzi we kumva imiryango gusubiza hamwe ko ikiremwa muntu ari ikintu kidasanzwe bibaza ko target canke ihangiro wabikoranye rizoshika kubwanje jewe nta muse n'umwe nzigira mbwira ati kora like ikintu utagikunze kubwanje ndemeza ntakekiranye iyi filime ko ni ntashimwe izoshima kuko novuga ngo naranditse nariyumviriye inkuru ndayishira abavyigiye hari abavyigiye arongo witwa Elliot yaravize online aranavyiga no mwishuri ndamuha iyo nkuru aramfasha kuyikosora hanyuma wamfashije kuyandika nawe yaravyize ubwo rero novuga ngo iri international by'ukuri iyi filime Imana mu bantu ni nziza kandi cyane ariko yoyo ikoreye muri context y'u Burundi ariko iyi yoyo ikimazi nikoze muri context y'u Burundi gusa ikoze muri context y'amahanga yose ego bugesha ushaka kuzibonezera birahe urakoze cyane ushaka uja kuri YouTube kandikamwo BBF na T na V BBF TV muri rw'icyongereza ni Burundi Blessed Family TV murakoze reka kandi ndagushimira
nanje ndabashimiye akajambo kanyuma canke akajambo ko gusezera ijambo rya nyuma novuga ndashimiye abakunzi bacu ndashimiye abantu batera impunga mu buryo si impunga mu buryo bw'amafaranga ahubwo abantu badutera intege bavuga ati kuhaje ndanashimiye abakurikirana channel yanyu abari mu mahanga vy'ukuri gerageza mukunda ibintu byo mu gihugu cyanyu kuko udakunze uwawe canke ivy'iwanyu nibaza katayindi inyungu borondera yindi rero turabakunda cyane ndabatumiye rero kuri w'Imana murabe iyi filme shasha yitwa Ikimazi muyikunze muzoyipartage no kubandi mvuze ngo muyikunze nutayikunda ntuzoyipartage ariko ndazi ko muzoyikunda murakoze Yes, reka ndabashimire mwese mukora dukwikirana Diba mugisha kuri microbiant camera Beni nkuko yabivuze muyikunze muzoge partage mutayikunze wirekere uyikunze upartage utayikunze wirekere ufise akajambo wovuga wivuge utagafise wihorere nta muntu dufata kungu mugasha je ndabasabye muri gwa rukundo no muri bwa bumwe ntuge ntagize subscribe hama commentaire wazanye ndazikeneye na partage ndayikeneye jewe ntavya uyikunze utayikunda je nziko neza muzi rukundo uranyuma mwamuzi rukundo kandi turakundana kandi turahuza reka nangishimira mu munsi wa dukurikirana kuri Ihuriro TV Diba mugisha kuri mikongo ko nababwiye bente camera Beni nari mu Ihuriro TV reka shimire wose ukora dukurikirana kuri kiganiro urogaciro urodasanzwe ndagukunda bye bye